Ndabashubije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu nga kuri no mbonesha kure yacu ya Burundi News TV, ikaze tufatanye mu kurebera hamwe amakuru ariko aravugwa cane nyine kuri uyu munsi wa kabiri itariki 13 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2024, aho nyine tugiye gufatanya mu kurebera hamwe ido nido ry'amakuru ariko aravugwa cane hirya no hino ku isi, twibana nga mu gihugu c'u Burundi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi hakomeje kugenda haragaragara amakuru akomeye cane. Turaza kwibanda kuri izi ngingo nkuru rero, turaza guhera nga mu gihugu c'u Burundi. Ku munsi w'ejo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaje kugeza ijambo rikomeye cyane ku banyagihugu bagiye batandukanye bari bitabiriye umuhango w'umuganda wiwe. Nyine yaje kumvikana avuga yuko abarundi bamunzwe n'ibiturire ndetse bamaze igihe biba amahera menshi cyane mu bigendanye no kuzana ibikomoka kuri peteroli canga se ibyo bakunze kwita nyine ama essence ndetse na za mazutu cyanga ibitoro, ariko gushika none yavuze yuko rero igitoro cyoba gitangiye kugera ngaha muri kino gihugu. Bamwe mu baturage ngaho rero mu gihugu c'u Burundi bavuga yuko uyu mutegetsi yoba yarababeshye mu gihe yari yabasezeranyije yuko nyine ngo agomba igitero ca mbere gigomba guparukururirwa muri iri joro nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Ibiturika byongeye kumvikana nga mu gihugu c'u Burundi cane mu gisagara ca Bujumbura mu kigo ca polisi ndetse n'imibuga bya gisirikare mwijoro ryakeye nyine nk'uko amakuru dufise ariko aratugeraho abivuga. Icakora twabashije kubandanya kuvugisha bamwe mu bajejwe igipolisi ngaho muri ico gisagara ca Bujumbura, baza baza kutukaniriza bagira byinshi nyine batubwira kubigendanye n'ivyo byariko bidusumira kuri ivyo biturika byabashije kuba byo kumvikana. Naho mu musi mukuru wo gwaruka icyo bise Inyerebutsi Day umwaka w'2024 ngaha mu gihugu c'u Burundi rero perezida Evariste Ndayishimiye nyine yaje kugenda ahishura yuko nyine bagiye gushaka cyangwa se nyine uyu mwaka uraza gushira nk'uko bakomeje kugenda bavuga. Ibyo ari byo byose ngo uyu mwaka uzohera bafise by'umwariko n'imiburiburi amahinguriro ashika kuri 3 ahingura ubutare. Ngira ngo murabizi neza yuko ico gihugu c'u Burundi cyamaze kugenda kigerageza nyine kugerageza gufata ubutare, cyamaze kuba cyovumbura nga mu gihugu c'u Burundi. Hezbollah muri Libani yongeye kurasa muri Israel ku buryo bukomeye cyane, ibi nabyo turaza kugenda tubigaruka mu buryo bukomeye cyane. Mu ntambara iriko irabera imbere mu gihugu c'u Burusiya yatangijwe mu bitero bishasha byagabwe n'igihugu ca Ukraine irabandanya kuvuga yuko iriko iragenzura ubutaka bushika kuri kilometero kare 1000 cyose imbere mu gihugu c'u Burusiya, ndetse ngo Uburusiya bikaba bikomeje kugenda abukomererwa n'ibi bitero nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Uburusiya bukomeje kugenda bugorwa no gusubiza inyuma aba basirikare ba Ukraine, dore yuko abo basirikare ba Ukraine bakomeje kugenda bahabwa ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bishobora gukomeza kubafasha kwatsa umuriro, mu gihe perezida Vladimir Zelensky yavuze yuko yifuza yuko na Moscow bozayifata ndetse na perezida Vladimir Putin Uburusiya bakaba bomufata. Ariko kandi mwibuke ibi ni imwe mu ngingo yananiwiye uwitwa Adolf Hitler wari ufise ingabo zibarirwa mu mamiliyoni, byaramunaniye kuba yo kwinjira mu gihugu c'u Burusiya kugira ngo abe yafasa iyo Moscow ndetse na perezida w'ico gihugu. Ariko nanone perezida Zelensky yavuze yuko amwe n'Imana n'abafatanyabikorwa biwe bakomeje kugenda bamuhereza ubufasha, yizeye yuko azohindura ibintu ngaha kuri ino ngwano imaze igihe ndetse imaze no guhitana ubuzima bw'abatari bakeya nyine. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusange bati turi ahashimishije aho agahenge karimo kubahirizwa na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse agahenge nyine bumvikanye n'u Rwanda. Ni bimwe mu byashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ngaha muri Kongo. Ariko abanyagihugu n'imiryango igiye itandukanye irimo nka societe civile irabandanya kuvuga yuko ibangamiye ku cemezo leta ya Kongo yafashe nyine cyo kugerageza guhangana ndetse no guca umuhari wa FDLR usanzwe ufatanya n'ingabo z'ico gihugu mu bikorwa bigendanye no guhangana umuhari wa FDLR wa M23. Bavuga yuko ico ngico naco kizoba ihurizo rikomeye cyane. Ndabaye ikaze mu biganiro byacu hano kuri Burundi News TV, ikaze turebera hamwe amakuru akomeje kugenda aravugwa
muri kano kanya wowe uri hano nga mu gihugu c'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura, Gitega, abari za Ngozi, Bururi, za Kayanza, Cankuzo ndetse n'ahandi hose ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu. Ndabifuriza gukomeza kumererwa neza, Uwiteka akomeze kubagenderera ndetse no kwivanga mu byo muriko murakora kandi mubashe kuba mwohaha muronke. Abadukurikira kandi muri mu bindi bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mu bihugu hirya no hino kw'isi, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu, mbabwira ngo ikaze turebera hamwe ibiriko biravugwa cane cane muri ano makuru nyine. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero pyonda ahanditse sabone kugira ngo ucuraronke ibiganiro vyacu mu buryo bworoshye cane, kandi ndanakwibutsa upyonda hari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification cyangwa notification kugira ngo ujye uraronka ibiganiro vyacu mu buryo bworoshe cane. Ikaze rero tuyatanguriye nga mu gihugu c'u Burundi. General Neva yongeye kuri koroza, yongeye kumvikana ariko aravuga nabi cane ivyo abarundi bakomeza kugenda biyamiriza bavuga yuko ari ibintu bimaze kubarambira ndetse ari akamaramaza. General Neva rero yongeye kumvikana muri video iriko iracaracara ku mbuga ngurukana bumenyi nyuma yuko ku munsi w'ejo nawe yari yitabiriye umuganda rusange, ubwo yavugaga yuko nyine bagomba gutangura umuganda ukomeye cane, akaba ari umuganda nyine yavuze yuko ugomba kuzotangura by'umwihariko ugazatangurana n'uyu wa mbere waheze ku munsi w'ejo ndetse bagasoza indwi yose bari muri ico gikorwa c'umuganda. General Neva rero mu gusoza umuganda yakoranye inama n'abaturage n'abanyagihugu muri rusange, baza babwira yuko akomeza kugenda babazwa n'abanyagihugu batishimira iterambere nga muri kino gihugu c'u Burundi ndetse batanishimira yuko ico gihugu co bagitekanye. Yavuze yuko iki gihugu c'u Burundi rero cyasanze gihomba amahera menshi cyane mu bigendanye no kuba icyo gihugu cyaragiye gikomeza kugenda gihura n'ibibazo bigiye bitandukanye, aho abakomisiyoneri bagiye baragitwarira amahera mu bigendanye no kuba bozana ibikomoka kuri peteroli ibizwi nk'ibitoro, aho yavugaga yuko bimwe biratangira gushika ngaho nyine muri ico gihugu nk'uko yakomezaga kugenda arabivuga. General Neva rero mu makuru yabashije kuba yoshyira ahagaragara yavuze yuko igitoro ca mbere kigomba kurara gipakuruwe mu gihugu c'u Burundi, yavuze ku munsi w'ejo. Ibyo abanyagihugu bamwe bagiye batandukanye bamaze kugenda bavuga yuko nyine ari amabeshyo ndetse atana kimwe c'ukuri gihari, ibikomeza kugenda bamufata nk'umubeshyi. Cyakora abandi banyagihugu bavuga yuko uyu mu president wabo ibyo avuga ari ukuri, yuko nyine hoba hari ibibazo bigiye bitandukanye mu bigendanye no kuba hari amasoko amwe namwe acaratangwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. General Neva yavuze yuko rero agiye gutangura kwikurikiranira abamwe mu banyagihugu ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye nyine basanzwe bazwiho kuba ari bamwe mu bantu bakomeje kugenda barangwa n'ingeso zo gufata ibiturire ngaha muri ico gihugu cabo c'u Burundi. Ngaha rero muri guverinoma ya General Neva rero hari bamwe mu batavuga rumwe nawe bakomeje kugenda bavuga yuko igihe cyageze kugira ngo uyu mutegetsi abe yova ku butegetsi, dore yuko ibikorwa ari kugenda akora ndetse n'ibyo ari kugenda avuga uburyo ari kugenda asebya abayobozi ndetse anagerageza kugenda nyine abatuka, ari ibintu bigaragaza neza yuko igihugu c'u Burundi cahoze kirafise ijambo ku ruhando mpuzamahanga, cyari kirongowe nyine n'abategetsi bagiye batandukanye, by'umwihariko bavuga yuko nyine ubu ngubu yacyambuye ijambo ndetse ari kugenda agishyira ahabi. Abategetsi bagiye batandukanye nga mu gihugu c'u Burundi rero ntibariko bishimira imyanzuro imwe irafatwa na General Neva, abashaka kugaragaza yuko yobirukana bose, imirimo yose y'igihugu akaba iyo yikororera. Bamushinza kuba rero akomeje kugenda yikiza abatavuga rumwe nawe ndetse nabo abona bamwe avuga ngo arababwira ntibumve, cyangwa se abakunze kuvuga ngo bafise ibibore mu mutwe. General Neva rero akomeje kugenda agaragara arakaye muri iyi misi, mu gihe n'ubundi nyine Uburundi buriko bugerageza kuzinjira mu bikorwa byo gutanguza amatora y'ibanze. Mw'ijoro ryakeye kandi hakomeje kumvikana ibiturika hano mu gisagara ca Bujumbura, bituma abarundi benshi boza gufata icemezo cyo guhunga nyuma yuko bamwe batari bamenye nyine ibyabaye nk'uko byokomeje kugenda bitangazwa. Ni ibiturika byumvikaniye mu kigo ca polisi ndetse no mu bigo bigiye bitandukanye bijejwe umutekano nga mu gihugu c'u Burundi nyine,
by'umwihariko mu bigo bya gisirikare ndetse no mu bigo by'igipolisi ngaho mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru dufise rero nuko bamwe mu baturage baturiye hafi aho ngaho nyine botanguye kugenda bahunga bifashishije imiduga ndetse n'ibindi binyabiziga bigiye bitandukanye. Icakora baje kugarurwa n'izindi nzego z'umutekano ngaho mu gihugu c'u Burundi, ubwo zabahumurizaga zikababwira yuko ari igikorwa cyo kwishimira uwo munsi mukuru wiswe Inkerebutsi Day 2024 nk'uko abantu bamaze iminsi bamwe na bamwe babyumva. Umunsi mukuru wahariwe ugwaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse akaba ari n'umunsi witabiriwe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, aho natanzwe ibihembo ku rwaruka rumwe na rumwe rwabaye intangarugero mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ibi bikorwa rero nyine bya nkuko itangazo rya polisi ngaho mu gisagara ca Bujumbura risobanura, baravuga yuko nyine bari bagerageje kugenda bimenyesha abantu bamwe na bamwe, bavuga yuko abantu bashobora kuza kumva ibiturika birimwo n'amasasu nyine ngaho muri ico kigo badashobora kuba bohunga cyangwa bahungabane, ahubwo ari ukwishimira nyine uwo munsi uzwi nk'Inkerebutsi Day. Ariko kandi ndetse bakaba banavuga yuko ari umunsi wagombaga no kuba wo kwitabirwa na nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye. Nkuko kandi nyine bikomeje kugenda bigaragara muri uwo munsi, nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye yaje kugenda avuga yuko nyine ngo uyu mwaka uzohera bafise byibuza ni bafise. Hakomeje rero mu gihe iki gihugu c'u Burundi hakomeje kugenda hitegurwa ibikorwa by'amatora mato ya bamwe mu bayobozi ngaha muri iki gihugu, cane cane abo mu bisagara bigiye bitandukanye ndetse no mu makomine, hakomeje kugenda haragaragara ibibazo bigiye bitandukanye nyine uko bikomeje kugenda bigaragara, cane cane ibigendanye no kunyuruza abantu. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Perezida Joao Lourenço wa Angola ukubutse hano Kigali mu Rwanda ategerejwe i Kinshasa mu rwego kugira ngo abashe kuba yoganira na mugenzi wiwe wa Kongo kugira ngo barebe nyine uburyo umutekano woboca kuba wogaruka. Kuri wa mbere biteganyijwe yuko nyine uyu mukuru w'igihugu ca Angola yagombaga kugera i Kinshasa kugira ngo agirane inama na mugenzi wiwe wa Kongo mu rwego rw'ibiganiro vya Rwanda byo gushaka amahoro n'ituze mu burasirazuba bw'icyo gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange, ndetse no gukurikirana uko agahenge kari kubahirizwa nk'uko vyemejwe n'abaperezida. Icakora nubwo bari babyemeje nyine, ku ruhande rw'umuhari M23 wavuze yuko udashobora kuba wo kubahiriza ibyafatiwe ndetse n'ingamba zofatiwe muri ivyo bihe, dore yuko bo ubwabo nyine n'ubundi batari bari muri ivyo biganiro. Uyu muhuza washyizweho na Afrika Yunze Ubumwe mu rwego rwo gushaka amahoro n'ituze birambye mu burasirazuba bw'ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Bwana Joao Lourenço agiye guhura na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo kugira ngo nyine bongere ibiganiro kuri izo nzira, ndetse bashakire hamwe nyine uburyo ibintu bishobora kuba byotangura kujya mu buryo, ndetse n'uburyo bwo guhagarika imigwano. Icakora kandi ibingibi bariko baragerageza kubikora mu gihe mu makuru dufise atari bivumbi namba aturuka ngaha muri Kongo. Abamwe mu basirikare baravuga yuko ngo hari gutegurwa ibindi bitero bishasha bishobora kuzibasira umuhari M23. Icakora kandi ku ruhande rwabo nawo ngo ntago woba wicaye ubusa. Guhagarika ingwano byatangiye rero gukurikizwa ku itariki 4 Kanama hakurikijwe imihigo intumwa za Kongo ndetse n'u Rwanda ziyemeje mu nama yabereye i Rwanda muri Angola hari ku itariki 30 Nyakanga mwaka 2024, ihagarariwe rero na Perezida Joao Lourenço, nk'uko iyi nkuru tuyikeca ibiro ntaramakuru bya Kongo ikomeza kugendera bivuga. Perezida wa Angola kandi arajya muri RDC akubutse Kigali mu Rwanda, aho yari ari nyine ku munsi w'ejo ku cyumweru yari kumwe n'abandi bakuru b'ibihugu bitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Paul Kagame uherutse gutorerwa indi manda nyine yo kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Icakora nk'uko rero n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda adushikaho, none Perezida Paul Kagame w'ico gihugu cy'u Rwanda nyine ubwo yarahiraga yibukije bamwe mu bantu bari bari muri uwo muhango nyine cange na Perezida wa Kongo yuko atabushobozi afise bwo kuba yo kwima uburenganzira abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngaho muri Kongo, nk'uko bakomeje kugenda babangamirwa. Umugaba mukuru
w'ingabo za Uganda UPDF General Kainerugaba Muhoozi n'itsinda yarayoboye basuye icicaro gikuru c'ingabo z'u Rwanda RDF aho bakiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Igisirikare cy'u Rwanda ku rubuga rwacyo rwa X cyatangaje yuko intumwa za UPDF n'ubuyobozi bwa ADC n'ubundi bahuriye mu nama yigaga n'ubundi kuguteza imbere bufatanye busanzwe buriho hagati y'ibisirikare byombi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Kainerugaba Muhoozi rero akaba umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni usanzwe arongoye igihugu ca Uganda, nawe yaramaze imisi ari ngaha mu Rwanda aho yahashitse nyine aje kwitabira umuhango w'irahira rya perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. General Muhoozi Kainerugaba rero mu kiganiro yahaye itangazamakuru yavuze yuko uruzinduko rwe mu Rwanda rwatanze amahirwe yo kuganira ku buryo bwo guteza imbere ubufatanye bw'amateka hagati ya RDF ndetse na UPDF by'umwihariko mu mishinga ya gisirikare igitandukanye irimo n'imyitozo igezweho. General Muhoozi kandi Kainerugaba usanzwe ari umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni n'ubundi ari mu Rwanda kuva kuwa gatandatu itariki 10 nyine uku kwezi kwa Mukakaro mwaka wa 2024 ku cyumweru itariki 11 Kanama ari mu bitabiriye umuhango w'irahira rya perezida Paul Kagame wabereye ngaha muri stade Amahoro i Remera. Abasirikare ba Ukraine bageze mu birometero bishika kuri 30 werekeza imbere mu gihugu cy'u Burusiya. Ibi ni bitero bikomeje kugenda bivuza ubuha kuri iki gihugu aho gushika none iki gihugu cy'u Burusiya naco cotangiye guta umutwe, ndetse bamwe mu basirikare baco bakaba batanguye kugenda bavanwa mu gihugu cya Ukraine aho batanguye kuza kugwana ngaho imbere mu gihugu cabo, nyuma yuko nyine Perezida Vladimir Putin avuze yuko abasore biwe biteguye gukomeza kwatsa umuriro ndetse no gukomeza gutanga isomo ngaho muri kino gihugu cy'u Burusiya. Uburusiya butangaza yuko abasirikare b'Uburusiya bamaze kwinjira imbere, abasirikare ba Ukraine bamaze kwinjira imbere mu gihugu cy'u Burusiya ku buryo bamaze kugera muri kilometero zishika kuri 30 uvuye ku mipaka y'ibihugu byombi, ari nako banagaba ibitero. Igitero co kiri mu bikomeye cyane bibayeho kuva Uburusiya bwatangura ibitero bisesuye kuri Ukraine muri Gashyantare umwaka w'2022. Umwe mu bategetsi bakomeye muri Ukraine yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza AFP ko abasirikari babarirwa mu bihumbi barimo kugwana muri ico gikorwa operation imbere cari cyatangajwe n'abashinzwe kurinda umupaka w'igihugu. Agaruka ku kazi gakorwa n'abahuza bagiye batandukanye barimo perezida wa Angola João Lourenço washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ngo ahuze u Rwanda ndetse na Congo, ndetse na William Ruto washyizweho na East African Community. Perezida Kagame yashimiye akazi bakomeje kugenda barakora, ariko avuga yuko ibyo bakora byose ntacyo byogeraho n'ubundi mu gihe RDC itabigizemo uruhare rufatika. Ati ibyo bidahari ubudakemwa bw'abahuza bushyirwaho n'ubundi n'akarere ntushobora kugira icyo bwotanga. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kandi yashimangiye ko ku muntu wese gukora icyo agomba gukora kugira ngo n'ubundi abantu bagire amahoro ntibikwiriye kugaragara nk'impuhwe, n'itegeko iyo bidakozwe niyo n'impamvu abantu bahaguruka bakabigwanira bigomba rero kumvikana nk'ingenzi, kuko ni ikibazo cy'uburenganzira bw'abantu kandi ntibishoboka ko hobaho amahoro iyo abo bantu batabyubahirije. Yagize ati ntushobora kubyuka umunsi umwe ngo uhakane uburenganzira ku bwenegihugu bw'umuntu wese hanyuma ngo wizere ko kubisohokamo amahoro.
yagize ati tugomba kubaha amahitamo ya buri wese, twese tugaharanira n'ubundi gukora neza mu bushobozi bwa buri wese. Ni hakiriho rero umwanya w'abanyembaraga ngo bategeke abandi icyemezo cy'uko bakwiriye kubaho cange guhimba imvugo zigoreka ukuri. Ibi bigomba guhora byamaganwa, yewe no mu bihe bitoroshye bigomba kwamaganwa. Perezida Kagame kandi yamaganye akarengane akariko kose yaba agakorerwa abanyafurika, kakaba agakozwe n'ibihugu byo mu yindi migabane cyangwa akazanwe n'abanyafurika hagati yabo ubwabo. Hati twebwe abanyafurika twakomeje kwamagana akarengane, nta somo rero na rimwe dukeneye ritwigisha uko twobikora. Umubano w'u Rwanda ndetse na EAC urimo igitotsi kuva mu mwaka wa 2022 bw'inyeshamba zo mu muhari wa M23 zongeraga kubura ibitero kuri ico gihugu, cyo kikazishinza kuba azihishe inyuma y'igihugu cy'u Rwanda ngo gishaka amabuye y'agaciro muri ico gihugu. Ni ibirego kandi leta y'u Rwanda itahwemye guhakana, aho nago ahubwo kandi ruhindukira rugashinza leta ya Kongo kwifatanya nabo mu muhari wa FDLR bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ubuhuza bukogwa na Angola kuri ibi bihugu byombi rero bukaba ari nabwo rukumbi kuri ubu ngubu bwitezweho kuzagarura amahoro mu karere, nubwo abo muri M23 bo batabukozwa. Ni mu gihe ariko kandi perezida wa Kongo nawe akomeje gutsemba kubyo kuba yogirana ibiganiro n'uyu muhari wa M23, ahubwo akemeza yuko imishyikirano yose azayigirana n'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame yarahiriye rero kuyobora u Rwanda muri manda izahamara imyaka ishika kuri 5. Ni ku nshuro ya 4 atoriwe kuyobora u Rwanda. Kuri inshuro rero abanyarwanda bakaba baramuhundagajeho amajwi ku kigero n'amajwi yatsinze n'amajwi ashika kuri 99.18% kwijana, mu gihe abandi baje bamukurikira nta numwe wabashije kuba yo kuzuza ijwi na rimwe. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aherutse kumvikana mu kiganiro yagiranye na Top FM Congo ubwo yari Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi, yari amaze igihe amaze kwivuza yonyine. Kugeza ubu ngubu yamaze kugenda ashimangira ndetse anavuga yuko nyine uko byogenda kose ibintu bishobora kuba n'ubundi bishobora kuzahindura isura. Yavuze yuko adashobora kuzaganira na rimwe n'uyu muhari wa M23, ndetse akomeza kugenda anavuga yuko nyine uko byogenda kose n'ubundi ngo agiye gukoresha imbaraga ziwe mu bigendanye no kuba by'umwihariko nyine ngo agiye gutanga ibitero bishyashya. Abanyagihugu biwe n'abamushyigikiye ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye basanzwe bamushyigikiye, ndetse gushika none imiryango igiye itandukanye na societe civile bakomeje kugenda bagaragaza yuko n'ubundi ngo bifuza yuko yotanguza ibindi bitero bishasha kuri umuhari wa M23 mu rwego rwo kugira ngo bawambure ibice byose yamaze kuba yofata. Ndetse gushika none bakaba bakomeje kugenda bavuga yuko nyine uyu mutegetsi akwiye n'ubundi kubitangiza vuba na bwangu mu rwego rwo kugira ngo uyu muhari udakomeza kugenda umufatana ibindi bice. M23 kandi ikomeje nayo gukora iyo bwabaga, ikaba ikomeje kugenda ishimangira ndetse inagaragaza neza yuko yiteguye